Hello lovers wa Pam Channel TV, ni Anaise SexyLove muri kumwe ku kayino musi. Turi vendredi ndi show. Reka rero dusangire agacayi kuno munsi. Turakunze kubona mu bihugu biteye imbere imisore n'inkumi bageze mu bigero bafata decision yo kuja kwibana kugira ngo bashobore kugira ama responsabilité yandi, kumenya kuriha inzu, kumenya kwibeshaho mu buzima bwa misi yose. None muri societe y'u Burundi babibona gute? Mwibaza yuko bavyiyumvira ko iki imisore hano mu Burundi biraba un peu facile ko bashobora kubwira abavyeyi ko bagiye kwibana? N'inkumi byo baruko nyene. Uno munsi twashimye gutumira umwe mu nkumi ziba hano mu gisagara ca Bujumbura yashoboye kubisaba abavyeyi hama barabimwemerera. None mwibaza ko wewe byo bavyamugendeye gute? Mwibaza yuko societe abayemwo babifashe gute? Mbega izo responsabilité zoba zaramworoheye? Est-ce que mu buzima bwa misi yose byo bavyaroroshe kuri societe tubayemwo? Turi hano muri studio ngo ashobore ngo kubituganirira atubwire uko bigenda mu buzima bwa misi yose. Karibu Nene kukayi muri studio za Pam Channel TV. Murakoze. Uramenze neza? Cyane gose. Yego. Tugusabe widondore, utubwire urinde, ukora iki, kamsa ushoboye kutubwira kiye Nene? Yego, murakoze. Jewe nitwa Kaneza Eliane, ku bagenzi banje banyita Nene, abandi bakanyita Nene kandi ndi umu entrepreneur. None Nene, woba wiyumviriye gute kuja kwibana? En tout cas, ntibyigeze binyorohera. En fait, ni rêve yanje, nari mfise kuva nkiri mutonya. Nani nshaka kuba independante kuva ku myaka 14 ans. Narashaka kuba ndi umuntu yigurira karya na kariya n'umutonta amaye canke wari we wese amaye amafaranga nacambika. Kubera nari nzi yuko ndakeneye iki. Nzokenera iki. Urumva? Hama rero ngenda kura bivaye n'ukungene abavyeyi batureze, umva batweretse yuko ifo kwimenya gufata ama responsabilité wewe nyene. En tout cas mama wacu yabitwigishije kuva tukiri abana batonya. Hama maze gukura mpejeje secondaire nagiriwe ubuntu bwo kuronka akazi ubwo nyene, ntangura guhembwa. Hama ntangura kumva rero bya bindi nahora ndota ya madream yanje yuko ndi capable kuyakora. Bon, sinashotse ngenda kwibana. Umva narabonye yuko ndi capable gukora muri entreprise bampaye akazi, en même temps no gukora ibindi akote. Urumva kugira ngo namye numva umenga ashaka kuba succeed mu bintu vyanje byose nkora. Okay, ni byahereye aho ntangura kuronka tuntu n'utundi nza ndakora namye ndi busy. Okay, maze gukura umva ndavuye ngaho nyaho nahora nkora, ndagiye ndakuze ukuvuga ngo naragira ama economy. Hama un jour ndumva yuko hageze yuko nibana, kubera nabona umenga kubera ko abahungu bonyene, kuko muhiri wacu mama namubonye nk'umugabo amemta nk'umugore mu bintu yadukoreye. Urumva ni en tout cas mama wanje niwe qui m'a vraiment inspiré mu bintu byinshi. Nabona umenga nanje ndashoboye. Yimba mama wanje yarabishoboye ibintu byinshi, numva umenga nanje ndashoboye. Hama rero canda ndabwira mama ndashaka kugenda kwibana. Tukiri ngaho nyene. D'abord urumva uriyumviriye ati ngira nje kwibana, ngira mve muhira, ngira mve kwa mama, urumva ibi nibi ego wagize ama economy mugo umva ari ibintu uvuga uti kubera umva ntucurondera inzu ubwo nyene umva banza kuvyiyumvira. Utarabimubwira mama wawe, est-ce que wewe wari wamanze kwiyumvira ati bizogenda gutya? Étape par étape nzorondera inzu, narabitse amahera y'inzu, est-ce que nzoba mfise inzu yangahe, nshobora kwipermettre inzu yangahe? Ivyo warabanje kuvyiyumvira canke washotse uvuga uti ko nabitse amahera reka nimuke? Urakoze kumbaza reka nsubira inyuma.
narakreye société nari narigeze kuba ndi muri société yindi n'abandi bantu hama 2020 nca ndakrea société yanje bon ndabona yuko ntanguye kuronka quelque chose hama rero ca ndumva umenga ndashaka gufata ama responsabilité arenze ndashaka gushika handi hantu kurundi rugezo ikintu naciye nkora narabibagije ndafise umugenzi wanje w'umuhungu n'umukobwa nibo antuka nkunda kubaza ibintu byinshi ndabibabwira nkabibashiramo kugira banshigikire numva bose baranshigikiye bambwira ariko nene utegereza kugira aho utanguriye apana kwa mufise ibintu uvuga bidatangura nyamba wumva uri capable wewe nikihe kikuha amahoro niyihe principe ugenderako mu buzima bwawe est-ce ni wagenda hanze ukagenda kwibana est-ce uzobishobora est-ce uzoshobora ico society kuvugako est-ce mama wawe azovyemera est-ce abi wanyu bazovuga gute urumva byari biri heavy ku buryo yuko namaze umwaka wose ndiko ndavyumvira ntarigera ndabikora numvumenga ni gute ndibibwire mama wanje numvumenga ni gute ndibibone society kumwe nizomfata antuka niyumviriye ibintu byinshi cyane ariko nkumvumenga ndabishaka kandi sinjyoheye kubona ntarabikora hama maze kumva abo bagenzi banje babiri bamaze kunshigikira cyane uvumenga ndafise amahoro ariko ndagarutse kugira ugende kwibana nuvumenga utegerezwa kuba ufise ama economy uzukungene uzoriha inzu ivyo byose nari narabikoze urumva narashoboye kuguruza iyo société narashoboye kugira ama economy yanje nari ofetse nariko ndipanga urumva cyambona umenga ikisigaye nukugenda kwibana kugira ngo sinzi gari no bibese haje ko escalier yindi za responsabilité urumva kufise voilà urahejeje kwipanga byose biri biri tayari ariko uvuga uti none urageza kuvugana na mama ego nivyari byoroshe umubwira gute ubihera he d'abord ubihera he uyo munsi nari mu cyumba arafise tendance avuye ku kazi adusanga mu cyumba kwa twese tuba turi mu cyumba aje ndamubwira namwakiriye akigeze kuntuzenya ku muryango ndambwira mama jewe ndagomba kukubwira ikintu ambwira ngira mwana je ndashaka kwimuka ngende kwibana ngo ngo ntuse no kubacisha wari ikintu na kimwe wamburanye urumva urabona bya bindi abavyeyi n'umuvyeyi ntabona ukungene niwe yamya kurera ntabona ukungene ugiye gutangura kwibako urumva en plus avuga society zo kuvuga ko ikizovuga ngo sinashoboye kukurera nta education naguhaye nta mwana nta nkumi ishobora kuviwa genre muhiri wabo itagiye kubaka umva hari ukuntu culture yacu ni kwimeze na society hari ukuntu iri sinzi kungene no bisigura genre itungisha yuko ivyo ni by'abahungu abakobwa no kuva muhiri wanyu baza bakurerura sinzi gane no bivuga ntibyari byoroshe yarabyanze mu ncamake yarabyanze bro akwankiye muga ntucukarariza ngo uragiye banza kwicara kwiyumvira d'abord yaranyankiye ntibyari byoroshe yabitahuye gute none kuko c'est pas facile c'est pas du tout facile kubwira umuvyeyi ati jewe no kuri ndabishaka kuja kwiba yabitahuye gute amaze kuvyemera yoba yaragushigikiye kuko urumva usi na société ubayemwo kuko urumva si mama wawe gusa abatante aba oncle abo muvukana umwe wese abafise donc uko avyiyumvira nuko abibona nibyari byoroshe antuka nafashe umwanya ndabanza ndabivugana n'abagenzi banje babiri kubera antuka harimo umukuzino wanje umwe n'umuhungu undi n'umukobwa so barashigikira kubera kenshi nibona partage ama rêve yanje bakambwira ego bikore voilà parce que ni kintu nashatse kugira kuva kera mais il fallait yuko mbanza ku economiza kumva yuko ngeza ahantu kubikora ndabishoboye kwa selon mes principes y'ahantu ushaka kugera alors musi mama arava ku kazi
hama ageze ku muryango ndamubwira mama je n'ukuri nce ndashaka kwimuka ndashaka kwibana ndamuha merezo naramubwiye hari ibintu namubwiye ndamubwira impamvu nizi urumva ahanini yaranyankiye ubwo cyo gihe yaranyankiye ariko namaze nasubi ashaka favuye ku kazi nawe musubiramo gushika yaharumva rushe hamaca nangura kumusigurira ukuntu yandeze mamuranzi urazi aho ngeza urazi ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye kandi niwe wandeze ndabikwibutse parce que urumu mama ari forte twamye turabira ko twese ndakwinginze ungirire icizere nzogerageza sinzokumara amazi hambya ngo reka ngende kuvyiyumvira byari byoroshe umunsi umwe arambwira ngo sawa nene ariko ntuzomara amazi arambaza urabishoboye none uzobigenza gute ndamubwira mama none nuzi ivyo nshoboye urazi aho nshoboye ntaco ndaguhisha urazi ivyo ndonka urazi ivyo ntaronka antuka mama wacu tumufata nk'umugenzi antuka turamubwira aratuzi ego voilà hama rero maze kubona ko yemeye buke cyanangura kurondera inzu hanga kurondera inzu ntivyari byoroshe antuka namaze nka 3 mois ndiko ndarondera inzu hama ca ndahironka ca ndamutelefona ndambwira mama naronse inzu ngira ntangure kwimuka nuko cyageze yaravyemeye yaravuze genda ariko umuvyeyi kurekura umwana wiwe ntivyoroshe kubera urazi societe ici bivugako urumva hanini niyo yarahagaze nene bazovuga gute bazombaza kubera ikuvuye muhira ubuziki eske ntugiye gukora amakosa ndambwira igikuru mama nico wonyiyumvira ko niko namubwiye niko twemeranije namubwiye mama ndakwinginze nkuko watureze nturaba abandi raba wewe unyumvira uranzi uraza aho ngeza ivyo byose bimaze kuba mumaze kudiscuta akakwemerera kubera ko bamukonvanse ariko impuhwe z'umuvyeyi ntizibura eske ntiwigeze wiyumvira ati oya kukungene mama vyamugoye ko anyemerera reka ndabihebe ngume muhira oya sinabihevye uti kubera iki parce que ndafite ama principe nishize ikintu mu mutwe ntegeza wikura ntegeza kukumvisha canke jeje nyene en fait ni ikintu nize ko kuva kera ubwa mbese ko nari imeze nafata ama decision ejo nkaca ndabiheba kandi urumva ifo ndagarutse kandi kubivuga ndafite umugenzi wanje aramfasha ku kintu nk'ico nene ifo yuko ufashe decision yigumeko gira aho utanguriye parce que ikintu abantu benshi kitugora ni kumenya quand commencer canke ni ryari nzo bikora ivyo bintu ni tu vois twamaturi muri ni ryari ivyo bintu nzo bikora ryari ivyo bintu ndabifisemwe amareve ivyo bintu rero jewe pour moi navuze OK naramaze gucreer une société ubu mpagaza ariko hariho rêve mfise kuva nkiri muto ntarashikako yo kuba independante urumva namye ndabigwaye kuva kera kumva yuko ico kina abahungu bashoboye natwe turagishoboye sans toutefois que tuba turi mu makosa ego nuko vyari bimeze none nene ndakubaze twese turabizi mbere célibataire bien sûr turabizi yuko muri societe umukobwa akiri inkumi kujya bivuze ati ngaha mu Burundi umukobwa no kuguma muhira akazova muhira agiye kuba kugwiwe ntiwigeze utinya ati abahungu bazotinya kuza kunyegera kubera ko nibana kubera ko ndi responsable iyo crainte ntiwigeze uyigira muri wewe bien sûr na n'ubu bien sûr kubera hariho abantu ububona yuko vraiment uyu muntu arankunda ariko aragutinya seko hari cliché badushize ko umukobwa akora agezaha umukobwa yibana umva hari ibintu byinshi like umva uyu
ugasanga ntibiko biroroha ko bagutahura, ntibiko biroroha ko nawe umuhungu ariyumvira famille yiwe. Est-ce famille yanjye izokwiyumvira gute, izonyiyumvira gute ntwaye umukobwa yibana, ntwaye umukobwa ageze kuri urugero, you know, parce que uri umukobwa yibana kandi ukaba ufise ahantu ugeze, hari ikintu bagushirako, hariho pancarte bagushirako nkaho umenga ibyo byose ako kazi ibyo ukora, kugenda kwibana ushaka kumbe liberté kugenda gukora amakosa. Urumva sinzi ko muntahura, ndakubwire yuko bagenzi banje babiri barasupportinze kugira ngo shobore ku na mama wawe urumva ko mama rero reka nzi mama wanje yaciye abo umugenzi wanje avant n'était pas même ami nyene ibintu biri close oya ubu turabagenzi gasha arambwira ngo nene ndaje dugira akantu kakaye ndaje dutere inkuru ndagukumbuye ndaje kuryama iwawe urumva mama arisanzuye iwanje yego nene mama remeye uragiye kwibana ntihabuze ko hari intambamye woba warahuye nazo muri ico gihe kandi n'ubu ukibandanya wotubwira nizahe donc nibikimura navyo imisi yose Okay, urashobora kuba excité ugiye kwibana ukumva umenga uzoba ufise espace yawe wenyene nta uzoza kugora mu nzu yawe, you know, ujya ushaka uryama ushaka urakora akazi kawe umerewe neza. Hageze kuri question chaque mois utegerezwa kuriha loyer, utegerezwa kurya misi yose. Bon, ndafise nakandi gakote nkunda kurya neza kandi urumva ndi umuntu vraiment mba numva ashaka kwifata neza, abagenzi banje vama barabizi. Hama rero natanguye nshaka ukuntu rindira natanguye nshaka mbeho nyene nk'umu princesse abakozi kujuku loyer ntangurira mu nzu inzinje gatonya urumva. Ariko mu nyuma ufite umaze kugenda kwibana uraca ubwenge, hari ahantu bigukura ukagushikana uraba responsable y'ubuzima bwawe, kubera hari ibintu uba witwaye mu kubera utabuzi uvuga ndakora nzobishobora nzobihandling, ni wahora utanga ratio ku munsi ubugiye kuyitanga chaque mois tegeza gutanga loyer kuri ya tariki mwavugana na la propriétaire canke sivyo nyene inzu. Nukuri ntivyoroshe kubera hagati aho hariho kurya, hariho kuri abakozi, hariho kujya kwa muganga, hariho utuntu twishi dukeneye amafaranga tutiyumvira ukijya gupanga wumva umenga biroroshe. Nahora peut-être urashaka kwiyumvira nahora supportinga muhira me agiye tangura ubwo nyene wibaza kari yakora ku munsi kubera bijya kora ku munsi nivyo byinshi urumva. So ni ico kintu ca mbere cashoboye kunkuza gufata nkabanzi ko shaka umuntegereza kuri amahera no matter what ukora udakora. Love, you have to keep your job. Umva urakora nk'umutima nishobora kuvuga ngo ngira relax ngira nduhuke ngumeniryamiye, ntushobora kwiyumvira kuruhuka ukavuga ngo ndabihevye ubwo mukipinga sindi kwa mama uvuga nindazondira loyer ku kwezi voilà. Alors biragukuza bikagugeza ku yindi level ku rundi rugezo, nico nabikundiye. Kandi ikindi kintu naco biguha kuguma urondera misi yose. Hama ikindi kintu naco parce que societe bya bindi nyene tugaruke societe ivuga ngo umukobwa agiye kwibana agiye gukora amakosa, utegerezwa kujua kuri ico kintu kugira ngo werekane, kugira ngo ukureho ico kintu
ukureho iyo cliché badushizeko kugira ngo wisonere wubahishe umuvyeyi yakureze wubahishe umuryango wawe nawe ubwawe wiyubahe. Ntiwigeze ugira ubwo ntikigeze kiguca mu mutwe ati sinzohava mbura uwundesha ngo ni kubera nibana abakopene rega turashaka kubabura kubera twibana, ntibyigeze biguca mu mutwe mu nyuma ukigenda kwibana ivyo wowe ufise ikibazo cyo kuva muhira umuvyeyi akwemerere kugira ngo ushike muri hahandi kwibana. Mais c'est après umaze kuba comfortable ufise iwawe, you can handling yourself, urashoboye kubikora byose wowe nyine urumva. Hama mu nyuma utangura kumva solitude, urumva umenga uri wenyine, umva iyo n'iyindi rero stress yindi ikizamo wabaye comfortable, urakora ufise iwawe, urashoboye kuriha inzu, urashoboye kwigaburira, urashoboye pe, haca haza kwa kundi solitude ikigutuma wiyumvira ni kubera ko abatipe batandaba kumbe niwe wigize. Simvuze ko ari bibi ariko ni byiza kugira ama principe mu buzima, kuko ico nzi ndi sûr hazoza umuhungu azi valeur yawe, afise nawe ama principe, atarinda kuraba ico societe ivuga, ariko azoba azi je nkeneye umwigeme ameze ukuntu ntazoguhora ibintu bidafasha. Ari responsable. Azoba ari responsable nawe kandi azomenya valeur ufise. Ego. Murumvise neza abakunzi bo kukayi ko atari ibintu byoroshe, atari decision upfa gufata ubwo nyene ngo decide kuja kwibana, ari kiganiro urinda kugiranira n'abavyeyi, ari responsabilité financière ubanza kwigako ukabanza gutegura kuzokwimuka. Reka rero tumubaze adutekerere akajambo yobwira uwo wese yoba afise iciyumviro cyo kuja kwibana ngo abanze avyiyumvire ko gatoyi imbere yo kubikora. Siko ganene? Ego. Nakaye kajambo utekerera umwigeme canke kumbure n'umusore ico kintu ariko araciyumvira ko avuga ati ngira mve muhira. Bon, urakoze. Icambere na mbere pour moi numva umenga nukumenya d'abord ushaka iki, nikiye kiguha amahoro, est-ce que nukuguma mande y'abavyeyi, est-ce que d'abord urabishoboye kugira ngo ugende kwimuka kubera ntivyorosha. Urumva yuko bisaba uba ufise uburyo, bisaba aussi kuba uri mature, urumva ni ntupfa kugenda uko nyene, et aussi bisaba yuko uba waroronse ubwo ruhusha rw'abavyeyi, parce que sinumva yuko nohimiriza umwana wari wo wese akiri iwabo azi neza ko atabishoboye kandi ataronse umuhezagiro w'abavyeyi, kuko biradukurikirana. Faut d'abord yuko umuvyeyi waba yakwemereye, uba wamwumvishije kubera abazi kungena uri responsable d'abord mu rugo, no kuba ukora apana kugenda utazi yuri kuraja. D'abord il faut kuba ukora, il faut d'abord kandi kuba uri responsable yawe wenyene, uzi kwihesha agaciro ata muntu numwe ariko arakuraba igitsuri. Urumva kubera mu rugo uvuga iyo ninatanevye mama arantuka, papa arantuka, urumva ninagira iki nakaranuka, ariko mu gihe wagiye kwibana wenyene nta numwe utaho ushaka kora ibyo ushaka. Please numva umenga buri umuntu n'umusore n'umwigeme numva umenga ahanini nukubanza kuba responsable yawe wenyene, nukubanza kumva kubishoboye kandi bizoguha umunezero, kubera uko gutaha bwije ntubikore ngo ni kubera ufise igitsure cy'umuvyeyi, ubikore kubera utegerezwa kubikora. Kuko kanatsinda no muhira hari ibintu abajene bakorerayo, hari abajene bakiri muhiri wabo bataha ijoro bagakora ibyo bashaka, ntibije
ntuje gukora ibintu bibi kubera uri free kubera atagitsura ufise urumva ego n'ubundi iyo liberté ntayo dufise urumva atamahera ufise ntushobora kuja hanze reka rero tumushimire cyane nene murakoze kubona yatwitavye twizere yuko nitwagutumira kandi kukayi uzoza ego cyane vya vrai ego cyane naryohewe namwe mwakoze kuntumira kukayi bakunzi bo kukayi murumvise neza ko bitoroshe kwibana murumvise neza yuko ari ama responsabilité dutegerezwa gufata twabanje kuvyiyumvira mugabo nyamukuru cane dufise umuhezagiro w'abavyeyi mwakoze kudukurikirana twizere ko muzaba muri kumwe natwe kuri vendredi ikurikira kukayi peace and love